Ni vyana vyi. Nuzi kaka. Reka oya subiramo. Nako wabonye. Oya. Nawe. Nakongere. Babarira nani birashika. Yo, my God. Wari muzafira nganje sinshobora. Yo, my God, we. Yo. Ivyo nibi. Kanyara my God, yagiye bujumbura my God. My God, uranaye my God. Cyane urazi uko ndenda gukunda kandi narakupfiriye uko byurira ndabiheba naremfako none narako mawiriza vyibi ego hanyuma ikindi naco shitse hariya wo uzosumbwira amazi kuyaronga ashaka kuri kotebu papa sa kuri kotebu papa ucumbwira kuri kotebe papa none kotebu mukama izo ndimi zawe rero zirangora vuga kotebu kotebe apana kotebu kotebu Reka no muri mugisagara muzoza ku mutumba waje bahiye n'urutwe kuya mutumura gatumbagana mwenande hezana finda guha Chaki koko yego mukama w'ikigo amagogo nasumba yandi koko datawe yego ibyo bintu ibyo bintu mukama w'ikigo mukama w'ikigo burya naringi nawe mbega imvura yahagize uku yo ha burya birankomere burya birankomereye kwe birarengeje uku ego urubura rw'amazi we Margarita ewe we Margarita mukama w'ikigo mwenga nanyumva wewe Margarita uraho erega uraharembeje Reka shangu kuko ndasekare burya ngiye guturiza za ntungwa cyangwa ndakuteragiza vya bijumba biraho wasawa tuzabonana ego ni vyana vyi washa ni hatari burya rero ebana naje novuga Asha uyu muhungu washa kiramisi yaciyenga aguma ndyohera basha uyu muhungu ndamukunda pe ni mwiza basha Wosika oya Wosika maheke oya reka nawe none ni sawa maheke nyawe oya si wewe oya Wosika namo ndaro oya ni jewe rubona urya nusaza we ewe yo ni misoso wewe ivyo ni biki ni ibintu byo mu muji oya reka nawe boga ivyo ni biki kandi wereka kugira wowe imisese uracari kujya waravyibushe mbega ibitama yo ewe Wosika reka usike waravyibushe ni hatari ubuzima bwo mu muji none reka na ubuzima bwo mu muji ubu maze iminsi uri mu muji
niho nibera mu gisagara wewe town oya umwana mu muji buju wewe usikari wewe jewe nyene oya reka nawe wewe aha navyo wemera oya nje sindavyemera basi vyemere ubona gute ubona sameze gute reka ikibuno cyaraje basha coreka kuza kandi mba mu muji oya nicoreka kuza iki rero iki icanwa kigomba kugwa naje ni vyana vyi ivyo ni biki halo boss naam London nimepanda boss ivyo ni biki reka kwivuga nitarudi kesho inshallah kesho nitarudi wala tausijali boss naam shukran boss yani kesho asubuhi saa 2 nitakuwa nishafika huko ndani asante naona sari isha oya none ko wagumye wivugana n'ibiki naona ko iyi ni telefone nabwo ni telefone fisa oya nindero gwamwe ko bereka ndibonye ndani bakora nyuma y'igisagara kabisa sa oya nubundi none ubona ko aho twibereye n'amashamba gusa n'ibigori ibintu by'ibijumbu nico gituma none burya rero shaho jewe burya aho gatumba jewe mu buzima bwandambiye nani gira urabe ico womfasha kweri nanje ndabe ko nogukurikira ingorane mwebwe ni kubera mtavuga hajya kuvuga ibintu byo kwa byamaze nahejeje kudedemba we navyo wumvise sawa na ngorane wewe tubivugane ibintu cyo bigenda neza sivyo Nutaza kuvuga. Yana fiko. Bana mu muji ni hatari kabisa. Yo. Ewe. Hairo tsoro. Waravyibushe. Bakangwerera. Wewe turaza kuvugana. Nangorane. Sawa. Ewe. Ni fyana fyi. Nuzi kaka. Reka oya subiramo. Nako wabonye. Oya. Nawe. Nakonye. Oy. Babarira nani birashika nuko urakoze uracari ufise bya bintu byawe yo ewe ni fyana fyi oya agenda taha eka asubira ewe hariya ni fyana fyi ego nawe ibintu byo mu muji no bishobora Maria Rosa sinzoguheba Maria we ewe Maria Rosa ya Maria Rosa sinzoguheba Maria we Maria Rosa sinzo Maria Rosa sinzoguheba we Janete sheri burya rero burya urabere none burya bavuga ati bamugufu kabamugwa burya nawe mahekenya burya nawe uranwe reka nawe ego none burya rero nabonye ati urimo rasatura ndiko ndasatura irashira ko twadukore eka nawe mbega sa none mahekenya uvuye mbona umenga uvuye gututura vya bitoke oya sinagiye ahubwo mvuye guseye ariko n'ingwe zabuze naronse akakonyene gusa aha najeho n'akanyene ndiko ndasatura yashira kudukore mawe nawe yagiye mu murima ego ahubwo inge gatonya umviriza kwanza burya icatumye njyewe nciye ngaha burya rero jane burya njyewe ubuzima bwo ngaha mu mutumba njyewe bwandambi ego none mahe uriko uravuga ko ubuzima bwa ruguru bwakurambiye abavyeyi bacu nabo oya erega abavyeyi bamaze gusaza vy'iwabo vyaraheze ntegereza kurondera vy'iwacu nawe urumva rero sheri burya rero jewe ngomba nimanukire mu gisagara kurondera ubuzima mahe no mahe rero mahekenya ego ugira ugana mu Bujumbura none
ehe yo wari muzafira nganje sinshobora yo Kenya we yo ivyo nibi Kenya rero Kenya uragiye Bujumbura Kenya Kenya uranaye ehe Kenya uranaye Kenya ndagutaye gute none ngiye kurondera ubuzima Kenya oya Kenya nukuri kwimara Jesu navyihanganira yo Kenya none ngaho urimo uririza vy'ibi Kenya yo Kenya urandi ugomba kugurundi none ndekura Kenya naruguru ubuzima burandererayo nta buzima tuba tukapfuna ubuzima buriye oya Kenya nukuri ntusinge Kenya ndekura none ngiye kurondera ubuzima ndonse nawe nuzaburonse Kenya Bujumbura abakobwa beza kundu oya none nimba ari beza nkurikiye aba bakobwa erega nkurikiye akazi n'ubuzima Kenya nukuri none ndekura none narikunyurira none ava mwiki none Kenya unyana Mungu Isagara kurondera Kenya umanga simera ngoja muhungu wa Filipo ndeke kurondera ubuzima narihangane none basi ndabivuyemwo ariko none cyane urazi uko ngenda gukunda kandi narakupfiriye uko byurira ndabiheba none mpako none naraguma wiriza vyibi numa none nanashinabihevye none Hodi ngako Kenya hodi karibu ndi no mu kigo hodi kandi karibu kabisa mbega umwe no mu gisagara ngendeye ndamutsa kwa nawe Rose yange so yakumubi kubera gukozeko babarira birashika sha uburera ngoma ndakubye ko manutse rero kumota nibiki nakano bita parfait bana yange ni parfait iparafo bana yange ewe none weka kwibrosa jari sa ivyo nibikumbwiye oya tubirekane nivyo ngoma ndakubye ko no munsi nza kumanuka wawe ubu subiye mu gisagara ubu ndamanutse oya reka nawe yego vrem nihasha burya nawe ujino ugira vyanavyi ebana mbwa kumurusha tubona nyene sinzi birashika nuze amenyo yarahungurutse oya nuko rero no munsi rero nanguma ndagusezere ndakwiye kumanutse hariya ayo turaza kuvugana nje bizogenda gute none wabwiye ko nzorondera ya mahera 10,000 ego rondera amahera 10,000 yaronse ucumbwira ko amaze kuyaronka umaze kuyaronka ndaza gusigira inimero uza kundonderako musi uzomanuka ushitse mu Bujumbura ivyo nibikinda kuronderako inimero kama wikiko nawe ufise indimyi nyinshi none ivyo bintu urimo uravuga pardon nibagiye
nakubwiye imibare basi. Yego imibare. Imibare ngaho urayumvise? Aho ndayumva. Ndaza gusigira imibare. Yego. Biza kundondera ko ku telefone, bone uvuga ko cagiye naganiye n'umubosi wanje. Ndaza kuguha iyo mibare uzondondera. Kuri iyi nyene? Uzondondera ndaza kwigusigira wewe. Uzondondera. Yego. Hanyuma ikindi naco shitse hariya wo uzocumbwira amazi kuyaronga ashika kuri kotebu papa kuri kotebu papa ucumbwira kuri kotebe papa none kotebu mukama izo ndimi zawe rero zirangora vuga kotebu apana kotebu urasani kugira bya biro bya kandi ubona kumenya abantu kubya ko utibrosheje ivyo ni biki we bireka ivyo kandi nusubire kandi kuma yanda vyanse mukama erege izo ndimi zawe ziragora ushitse kuri kotebu mu gisagara hano bita kuri kotebu ucumbwira kuya mibare nza kugusigira ama bintu nca bigenda neza sivyo ndibaza ko ngabo ibintu bimeze neza frère zana basi ndakwandikira iyo mibare zana ndakwandikira iyo mibare imibare mukama ikigongo andikisha nuru burya birago zana ikintu ciza raba kajya gato aka yego none ubona reka ndakwandike ngaho kibambazi niyo mbona bigenda neza ngurabe nubwo ko urabe yego 75 ivyo ni biki 75 ivyo navyo numva 75 aho ndavyumva yego kwanza wagezehe mu mashuri nje numva wapi navyo ndi wize wapi oya nawe ntuvuge waradubuye ndabizi oya no shampure ndabiheba kwabaye gusa gutera inkuru sawa 550 mukama ivyo navyo numva 550 yego aho ndavyumva hanyuma igisigaye ni 000 ubusa aha no akagakuye oya nabibonye ngaho ubwo urabibona neza yego aba neza nabibonye hanyuma noza gushika ni kuri kotebu kotebu nubona ko manager na kotebu ushitse kuri kotebu ucumbwira ibintu so bimeze shitse kuri koterebe sawa nangorane zogerageza sawa rero kamanuke bakora kundondera ko randone je ni vya bintu uzobironka none ariho akantu numvise uvuga kuri kotebe papa none hajya ntiwashize ko papa oya yo papa irekeho gusa ni ibintu nibibuka bya bintu umuntu n'umutima nzi kuguye hasi oya none kanje gusa nanje nyigishe shahu weza kwigisha nangora rega ni fyanafyi bona wende no kumesa rega bana bavugisagara murarenze ni hatari yasi ndagushikana kure ari tuje mbona sitakuziko sawa turaza kuvugana yego ewe imani gufashe nawe doza bokoterebe papa mukama w'ikigo burya ni fyanafyi yego What you know mean? Oh yeah, only go kwa mai, nyumba manchana bibiri. Ile mzigo na uguze na sasa. Nyumba manchana 5. Abo ngenga ndagodotsa na nje wawe ndakuzane wa muzigo unyongere kwa yandi mahera.
Sawa? Urakomeye? Yego ndabafashe. Sa? Ndabafashe. Oya. Umfashe? Oya njye sindikimuga ahubwo ndarushe gusa nagomba kuruhuka. Ega katuba. None ngaho urukira ngaha. Sa? Rega ngana na abigorera akazi nawe. Ah! Ego. Burya rero ariko nagomba umfashe kweli. Yego. Ndagufashe iki? Ndecho nagomba umfashe. Ndoro mwene wacu yambwiye ko ngo tuzohurira. Ega washe yambwiye he. Yambwiye ngo tuzohurira. Burya urakomeye neza. Urakomeye? None bana nje ndikimuga. Mbega indugumba iri mu gisagara. Uyu urumva rero. Yesu na Maria. Yambwiye ngo rabe ngaho nyene. Ngo menga yaramaye imibare shaho. Hey. Yo
mukama w'ikigongwe. None ndakubaza ikintu kimwe. Ushaka kurondera umuntu kugira ngo umutelefone? Yaramaye n'imibare rero Urabona kuri mushashi we. ego yoha uno munsi niho nashize ngaha. None nzanye nimero basi mu telefone. Iyo nyene nimo ndarondera iyo mibare. Iyo nyene nimo ndarondera burya umenga nayibagiriye ku mutumba. None Bakwanya shaka kugira ngo nakira abantu. umva rero burya umenga nazibagiriye muhira. Watsibagiye. Ego rero raba muri ya telefone yawe nyene uramubonamwo c'umubwiye umubare yuko namaze gushika mu gisagara ategeza kunterefone ategeza kuvugana nanje Wabona no mukurabira hehe? murabire muri ya telefone yawe ko yaravye umuntu kubu aca aravugana nawe murabeho nyene Ndakubwira ikintu kimwe sha. sa We nyamba wasaze no kuzanira abapolisi mu mwanya. Kandi umvire kuri kioske. Umvire kuri kioske. umviriza ndakubariye reka kudedembera ushanu Ndiko ndademba jewe. Ndiko ndademba. oya umviriza burya njye yambwiye Tumvira urakameneka. abantu bo mu gisagara murishima dore ibyanda nka sentanihi nka serudende mwamugomba kwibana muko muri mu gisagara Ariko mani. reka natwe muzoza kumutura Ani mu gisagara sha. bahiyo Arakutumurura wa kirofa we. Ubone gereje. Yego shabu. nuko n'ikijumba Abakomeye. bahiyo uribona sha none ndakubwiye umutelefone ucunguca ushaka Vangaho tena kukifa. yego nje ndagiye n'ubundi wongera njye nogutinya reka no muri mu gisagara muzoza ku mutumba wacu bahiyo n'urutwe Urabutumura gatumbagana. mwenande nafi ndaguha Nachuruje benshi sidakuresha. No munsi wa mayinite natanze. gisagara burya n'ivyo nafyikwere mukama w'ikigonota none kondusha nangurire hehe Bana nabonye bisa ugiye sa ugiye mugenzi bijya burya mugenzi n'ibirebire wawe ni indi wamubona sa umviriza yewe burya nje amagogo nasumba yanzi ego burya njewe ndewe manusu no musi Umeona tuko bono. Yona manusu no musi mugenzi yambwiye uko duhurira ahantu ari kuri kotebe Sana kwanza. rero Ibi ni biki binga kwanza. utu ni tune tujumba hamwe n'agatoki narinda muzani ego rero nashise hajya namubuze burya na iki gisagara cyose umenga ndi mu kukimara Hapa ndo town. uvuze Ni muri town. Na burofa. ivyo ni bikuri Kubakora mu maso, kubanyuzura. uvuze ngo iki Yabasha mu gatoki ndakense. Kwanza none wowe shaka ndagufasha. burya njye nagomba ufashe kumurondera uyo mwene wacu ahanyene Ndondera mwene. ahanyene mu gisagara ndabe ko nomubona wowe naco mfise We turazinanye je nawe. We turazinanye. nawe tutazinanye mumfashe Ndagufasha iki bambese. mumfashe kumurondera Jewe ndagufasha uyo mwene wanyu. Umukona turabe. burya njye ndarusha Bari ego uri umukono nyene kwe nabibonye. uvuze ivyo ni biki Nabuze ibyo notwara. Hotere ambara umva rero. Numa ndagufashe indaro y'umunsi umwe. Naho nyene kubera akagatoki ka. Weje ngaha mu gisagara ndi mu mafia. Oya. Mu mafia urabizi icarico. oya njye na ndaro naringeneye burya njye nari ndamukeneye uyo mwene wacu yambaye ko tuzohurira ngaha mu Kare gisagara urimenya rero murondera. umviriza umva oya basi mfasha
fasha basi iyo ndaro basi unayibona uko ndelona nifata uzomfasha basi kumuronde kandi wa muntu gumuvuga twariganye mu wa kane uyo nyene uvuze ngo nimba ari bone nimba ari twariganye mu wa kane wa mutipe ko ikibazo kabisa no musi ubuye rero n'umuntu akaze rero cyo ranzi jewe je na maso no yacomora je siftina je banita potere yambari nanje banyita maheke ego niryo zina ryanje tutazura baza icyo utajura abandi n'ubundi nakubati imviriza rero aturacomose yego mba kubera Jesse shaka abantu buzure ngaho rumva je umubono je ndazi ngene ndamukubita doraje ufate nyuma pole pole uvuze oya njowe pole pole twariganye mu wa gatandatu ubu yaradubuye ndi mu munani umutipe wajeje kuvuga wewe wambwiye witwa nde? Je nitwa Maheke. Jesse shaka uburofa mbari Maheke nyambaringa. Je no guha makofu bunyeni. Jaba bono je ndabakubi. Okay. Ubu muhohoteye buti. Ubuhohoteye. Je ndi wiwanyu. Ya. Subira fyo kandi ndaguha makofu. Oya nje sinovuga ivyo onje mvuga gutafya nafyi. Uyu musegetera. Ngiriza rero. Nifate nyuma. Uvuze? Murikira. Ego. Kandi je naburofa umviriza tuva ngaha diregite kwa nyumba 10 kugira bakwandike mu gatabo. Umvi y'amashure na yarahevye kera burya. Ibyo byo kusubiza kandi kwishure ndio navyo no. Ibi byo bitabo naravyibagiye. Ibone na teni chazie watu sasa. None ibintu wewe reka ndakubwira aha mu gisagara nubaho udaciye kwa nyumba 10 bakwandike kwanza izina ryawe kubera no musi turi kwa gatanu kwa mbere arashobora kuba umukwabu bagagutwara muri beseni urahari ni make up na pick up yoyo rayizi oya yo ufite inate baragutwara nye bahuguma wifitinisha ngo rero tugende kwa nyumba 10 hama ndaguhe indaro y'umusi umwe ejo finira recreation MPC uvuze ni ifate buhoro umvise inko yo nagumye nibaza ivyo ugumuvuga burya biragoye nakumalizia huko uvuze ugende